no dushaka gutahura bo rero kungene byagenze ubwa mbere uwo nishyuza amafaranga yarandoze amaze kundoga ariko sinamenyaga ko ari we yandoze kubw'amafaranga mfitiye hama andoze nkatangura kumva nyene umubiri undya nza ndiyagaza nyene niyagaza hariya hepfo ku gitsina niho gitsina nkibaze yuko ari ibintu bisanzwe nyene bo hama niho naja kwa muganga urabona bajya abaganga b'Ikirundi ndamubwira ati banaje maze iminsi numva merewe nabi ino mu gitsina nguma ndibwa nguma niyagaza cane mu kuribwa wumva ubushuhe canke wumva Ruwe ndacabikubwira kwanza ndacakubwira ntushaka uca wiha inkuru konsumba jibindiko nije ndabize reka ndabikubwira nukuvuga rero maze kugenda kuri umuganga w'Ikirundi ndamubwigana kumwe bimeze arambwira ati rero kumwe bimeze aho n'umuntu yakuroze kandi umuntu yakuroze umuti kugira ngo ukire utategerezwa kuja kubonana n'inkuba ubonane n'inkuba niba ubonana n'inkuba no kuvuga ibyazokuroga byose bizokujako naho yo kuroga uhinduka umuserebanya uzokuma wahindutse nje ndiyumvira nje ndakokwe nzobonana n'inkuba gute kuva no kavuka numva ruturikira mu kirere sindigira ndayibona none ubundi ho je nzobona inkuba gute boje cyo ndayifata ibintu bisanzwe cyo ndanegirija nyine ndavuga ati nta nibaza nta kizomba ko ndumuhungu no hinduka umukobwa gute wapi erega niho waciye iminsi naca mpura n'uwundi mutipe uwo mutipe yaravuye muri Kongo amaze kuva muri Kongo nawe acambwira ati bana nshaka rero dukorana umuti hariho akazi nubuye nshaka dukore mugabo bisaba yuko ushobora kurara Sali bakunzi ba INYISHU media murakomeye meze fresh muri good jemeze neza cyane jewe ntari Jesus Carmelo imbere ya kamera inyuma ya kamera hari Bobo Vancini we mu cameraman wanje tumaze imisi tugendana so murambona ngaha ruhande yiwanje ndi kumwe n'umuntu ngaha anye je no mwita umugabo kuko mbona afise ubwanwa no mwita zino mwita umugore nubwo mbona ibishatsi yiwiwe cange yambaye ikanza ariko je ndamwita umugabo sinzi byinshi kuri we ariko naronse urusaku ruvuga yuko hari umuntu yahindutse umukobwa amaze imisi ari umuhungu umugabo araza ahinduka umukobwa ivyo bintu byantangaje cyo gituma nahisemo kuza kumuraba ngaha anye ahantu asanzwe aba kugira ngo ndabahaye amakuru namwe mubashe kwibonera ibi bintu kuko ni ryambere je ndabibonye umuntu ahinduka umukobwa yahora ari umuhungu Chero sinzi nizi kuno no mwita sinzi ko no mwita izina ry'abakobwa ariko no mwita izina ry'abahungu ariko havenyage nawe byinshi muraza kubimenya ni sawa man ni sawa ne uri man canke uri human ndi human ariko nawe urafise n'amafyeri menshi so ndashaka kumbarira abakunzi ba INYISHU media witwa gute akazina kiwawe jewe muri make je nitwa Kakaisha inde Amusikendi Kakaisha canke Daisha Aisha nini Aisha neje ko mbona uri umuhungu Aisha nawe tuzi ni izina ry'abakobwa byagenze gute kugira wite Aisha nyene byarashitse mugabo uko vyaje siko nanje nabishaka byabaye utabishaka byarizanye en fait ntitwagirwa turaja kurandi mu mbabaro kwanza ndababaye kweri ivyo nashaka nivyo narondera sivyo vyahejeje ngo bize so bakunzi ba INYISHU media ndizera yuko muriko murumva ano makuru kuri uno muntu avuga ati yitwa Kakaisha abandi naho ranumva ni Daisha wowe ni Kakaisha cyangwa uri muri babandi bita bapede babandi batera inyuma byumva ivyo ni vy'abantu bavuga iyo siyo ndi kuko umuntu akora umwuga yatoranijwe aba usanzwe akora sukuvuga ngo ikintu rero yo kije ngo uco gikora gusa ari ibintu bishika bivanye n'ibihugezemwo n'ivyo uciyemwo n'ivyo uhuye navyo none shaka utubarire none Aisha kuva ryari iryo zina rya Aisha byatanguye gute ho kugira iryo zina rya Aisha rize byakugendeye gute ubuje maze umwaka ndi muri ibi bihe nyene ndi mubona ni bihe bitanyoroheye cyane
byagenze gute? jewe ndafise umuntu tuba dufitaniye ibintu by'ibifu runaka. Rero dufitaniye ibintu by'ibifu runaka, naramwishyuzaga amafaranga, ndamwishyuza amafaranga rero kubera yari menshi, hama akaba yabona ko nta buryo ari bundihemwo, hama aravuga ati wewe nzogukorera akantu kandi karuta amafaranga yawe, ushatse wona reka kunyishyuza amafaranga yawe. Namubwira ati je amafaranga narayaruhiye sinashobora kuyakurekera. Nawe arambwira ati ugumye ubandanye uyanyishyuza uzobona ikintu. Mariko ayo mafaranga none wamwishyuza wayamwishyuza mwaryamanye ca? Eka nico twaryamanye. Gusa nyene uburotsi burabaho nyene, kandi nanje ntavyo nari niteguriye ko ibindi ko ibimbaye ko canke uko ndi uko ariko nzamera, sinari ndabizi vraiment. Kuko nza kubimenya hakiri ubwa mbere nukuri nari kugomba nkaheba amafaranga. Nari kuheba amafaranga nticari kindi kuruta uko ndi. None gushikiza isatwe tubona uri umukobwa. Ne koko uri umukobwa canke n'ibintu wiyambitse nyene nk'abakobwa nyene kugira ngo tu sinzi kugira abantu baze barakubona nyene uri umupede? Sha nukuri ndi umukobwa wa friend. Umukobwa? Ni biki naye kuciyuri? So bakunze banyinshi media muri ko murumva no mwigeme ibintu vyingo n'umukobwa, ariko je guhera ngaha anyu mbona ari ibintu vy'ivyoya gusa. Sasa Aisha ni kuciyurira none ni biki bibutse biki? Je nibutse ngene nari meze kera, ngene nari umuboga na Mungu mwiza, abakobwa bankunda mugabo nkanduka abona ukungene meze ibintu bica bintera mubaba. Abahungu baragukunda, abakobwa baragukunda ke? Ariko ubungezweho ko abahungu ari bo banyiruka inyuma, uca ibintu bibabaje cyane. Birababaje nyene ivyo bintu. None tubarire none Aisha, kugira ube uri umuhungu ukaca mu nyuma uba umukobwa, barakuroze wahuye n'ibiki? Tubarire twe nivyo hanini nivyo dushaka kumenya, abakunzi banyinshi media bamenye ukuntu umuntu ari umuhungu ahinduka umukobwa. Aho hano niho dushaka gutahura. Bo rero kungene vyagenze ubwa mbere, uwo nishyuza amafaranga yarandoze, amaze kundoga ariko sinamenyaga ko ari we yandoze kubwo amafaranga mfitiye. Hama andoze nkatangura kumva nyene umubiri unjya, nza ndiyagaza nyene niyagaza hariya hepfo ku gitsina, niho gitsina. Nkibaze yuko ari ibintu bisanzwe nyene. Bo hama niho naja kwa muganga, urabona bajya abaganga b'Ikirundi, ndamubwira ati banaje maze iminsi numva merewe nabi ino mu gitsina, nguma ndibwa nguma niyagaza cane. Mu kuribwa wumva ubushuhe canke wumva? Ruwe ndacabikubwira kwanza, ndacakubwira ntushaka uca wiha inkuru kunsumba jibindi ko nije ndabizi, reka ndabikubwira. Nukuvuga rero maze kugenda kuri umuganga w'Ikirundi ndamubwigana kungene bimeze, arambwira ati rero kungene bimeze aho n'umuntu yakuroze, kandi umuntu yakuroze umuti kugira ngo ukire, utategerezwa kuja kubonana n'inkuba, ubonane n'inkuba. Niba ubonana n'inkuba nukuvuga ivyazokuroga vyose bizokujako. Naho yokuroga uhinduka umuserebanyi uzoguma wahindutse. Nje ndiyumvira nje ndakokwe nzobonana n'inkuba gute? Kuva no kavuka numva ruturikira mu kirere sindigira ndayibona, none ubundi ho je nzobona inkuba gute? Boje cyo ndayifata ibintu bisanzwe cyo ndanegirija nyine ndavuga ati nta ndibaza nta kizomba ko ndi umuhungu no hinduka umukobwa gute? Wapi. Erega niho waciye iminsi naca mpura n'uwundi mutipe, uwo mutipe yaravuye muri Kongo. Amaze kuva muri Kongo nawe acambwira ati bana nshaka rero dukorana umuti, hariho akazi nubuye nshaka dukore, mugabo bisaba yuko ushobora kurara mu isekuro nk'amajoro nk'atatu. Ari mu isekuro? Ndare mu isekuro nk'amajoro nk'atatu. Urumva mutipe yaravuye muri Kongo, niwe yambwiye ati nyene kugira ngo ako kazi kacu bizogende neza ngo ndare mu isekuro amajoro nk'atatu. Hama nje ndamwumvira
kuko sinari nzi yuko hazoba ikintu kizohinduka. Sasa kumbe wa mutipe umwe mfitiye amafaranga niwe yaciye kuri ujya mu Kongomani ngo andondere bankorera ivyo vyose, umva ivyo bari bagambiriye bashaka kumpindura umukobwa. Ucu urarara mu isekuru? Cece ndarara mu isekuru, ariko irya mbere naraye mu isekuru nta kintu cambaye. Ndamutelefona wa mutipe namubwiye ati bana, urazi yuko twavuganye gahunda y'ivyo twavuganye, ariko je mbona nta kimwe kirahinduka. Acambwira ati none waraye umeze nje nambaye mbere nambaye neza mbere. Kandi isekuru naraye mu isekuru iri mu nzu. Nabata wapi ati utegezwa kurara mu isekuru uri hanze hagati na hagati y'urupangu nyene ubigire saa 6 z'ijoro. Hama carambwira nyene ubuntu buri hano nategezwa kubanza gushira mu isekuru gusa sinobuvugira ngaho. Wowe tubarira nyimba atari banga tugende twumvise ubwo buntu. Yari imiti y'ikirundi canke byari ibintu? Ni imiti y'ikirundi. Ni imiti y'ikirundi. Hama carambwira ati uzoshama urocubona kwanza cyambere na mbere kwanza amafaranga aje. Nanje maze kumva amafaranga ngaca nibuka n'amafaranga yanje bari bamaze kunjya bampebesheje cyangene no na amafaranga afite ahubwo ndinze mbona amafaranga ahubwo niyo nshaka nyene. Cece ndabikira. Reka nshuti. Nabyuze mu gatondo usanga ndi umukobwa. Wabyuze mu gatondo usanga ndi umukobwa. Wano uko narayeyo ndi kibucibuci. Nabyutse mbona n'umukobwa. Erega navuye mu yose kuru niruka nk'uminduru nyene natinya ati hari nabo mbona barabikunda ahubwo nakomindunda yuko noronka ubufasha buntabara bunsubiza iboro yanje, usubiza igitsina canje. Rero cyane ubundi ngaho nyene mere ukuntu. Ariko Aisha uratubariye ngo ivyo ngwara yawe imaze umwaka. None muri uwo mwaka wose je ndashaka kumenya nubu ntimurigera muhura nawo bantu babarira ibintu bakubariye bakakubesha yuko worara mu isekuru ubabarira ivyabo? Turinze duhura hono bantomboye, turinze duhura nofuma ndabagwa imbere kuko ndumva yuko tutocana waka. Ubu ariko uko ingwara ikuje ko uratinduka imenyera nyene. Ubu nyene ndumva yuko muri jewe nyene nariyakiriye. Ubu no mu bihe vyanje ndacaye. So akoze yagiye media aratubare yuko ubu rero no mu kwezi urajaye mu madati mu butinya bavyita mu butinyanga ndacaye kweli. Ubu rero nahanye nyene rya boro n'umukobwa. Reka shaka binyubutsa uyu binyubukije nibutsi boro yanje nari mfite mu muganga bambona. Ariko romantique je ndashaka kumenya, urumva ndashaka kumenya none hari ibintu duhora twumva abakobwa bashuhiwe. Ndashuhiwe ndashuhiwe bujavire niso babimeze. Uragenda gutera inkuru ugeze kuri ico kintu rero. Nkiyo mvuze ati ndiko ndatembera mu ibarabara. Ndumva neza ko muri jewe nyene umenga hari ikintu nyene kindiko kishasha nyene nkumvamo kumenga kuko ubu ndagenda nyene no kushengero ndagenda. Urazi no kugitambuki. Yo none igasha ibintu maranye umwaka mu mezi ya mbere nyene byarambabaza nyene bikantera intuntu mugabo nca mbona yuko ninagumanisha ama stress nzopfa kare nzogwara umutima cantangura kwiha amahoro nyene ubu nyene nda. None nk'ubu dora twumva abahungu baza barondera abademu ne nawe uronka abahungu bakoresha. Je ndafise nakatipe nyene kandondera nyene aho haruguru nyene haruguru gato nyene ngaho kandondera nyene mugabo wapi sindakiyumvamo kubera numva ngo nakaguruguru nande sinotembera n'abaguruguru. None ubu nturaronka umwaka wose uraheze frema utumvise mashini. Oya iyo ni intuze yiwanje, iyo ni siri yiwanje sinoca nimenera amabanga. Ariko urashaka cinda kubaza ikibazo. Ariko ntukizi ariko twitwaje gusoma urusaku nyene duhura urusaku nyene. Ariko ndashaka kumenya none kuvuze ko ari ibanga giwawe nyimba byo bavyari byigeze kuba waryoherwa gute umunezero warawumva? Umunezero nyene ntiwobura iyo bishitse nyene babizi nawe uvyumva nyene. Abarimwe na Prince bihuye kandi iyo bihuye urumva amashanyarazi aca yaka.
ariko nyene ikindi kibazo gisa n'icanyuma nyene nashaka ndakubaze none nk'ubu waba wifuza gusubira kandi ukaba umuhungu sha nobanza basi nkarindira nk'umwaka wese kuko hari ivyo nshaka kuzobanza gukora ntarakora nkimeze uko vyibikire oya ivyo ntavyo noca nshoka ndakubwira kuko kwanza mwaje sam programme sindanabazi niyo muja muturuka je kusangiye numva tukorera ikinyamakuru ca INYISHU media none INYISHU media mufasha iki muri muri rusange mufasha iki tumenyesha makuru abantu hari ibintu byinshi cyane dukora muri INYISHU media ni gisata cagutse gifite n'ibindi bisata byinshi cyane iki ni kisata c'abamenyesha makuru basi ndagutume uzondondera umukozi w'Imana nsengere gusenge abansengere wavuze ngo uraje mu rusengero ngo uragenda naho niba hora bagusenga none urashoboye kuja mu rusengero bikamuka hakaba umuntu umwe yoba ari nk'ahantu runaka hinyegeje yoshobora kuba afise Imana akagusengera bigafata so cenzo mukuronderera so bakunze INYISHU media naye kumwe ngaha anye na kakaisha Jesse no mwita kaka benda mwite dada kuko ibintu by'ubugabo nta byagifisa afise iby'abagore benda mwite dada yasigaranye ubwanwa gusa ndagushimire cyane kuri uwo mwanya uduhaye murakoze cyane amaherena waratoje amatwi yose ikashangire gute reka mu kirundi baravuga ngo uko zije niko bazitamba uko zivuga niko bazitamba rero ibyarati curatamba none ikikubayeho ukishimuko nyene ndagushimire cyane bakunze INYISHU media mubandaye mudushigikira partage zanyu commentaire zanyu zirakenewe ndabakunda cyane bobo